ndafise akanyamuneza ntangere ko kubona uno munsi turi kumwe namwe bw'abenegihugu bo muri komine nziza ya Gisagara. Buramatari avuze ati mwari munkumbuye muri hamwe muri komine Gisagara ni mwari bwambone mugabo ndabise amahirwe ko haba muri komine ya kera ya Gisagara, komine ya kera ya Mishiha na komine ya kera ya Kigamba dusanzwe narimaze kuza kubaraba. Nawe no munsi duhuriye hamwe muri komine rero yagutse, komine Mishiha, komine Gisagara na Cendajuru. Izo komine zose zaravyaye, ndozibwira ngo muragakira. None ntimwavyaye, muvyari komine yagutse. Uno munsi rero naje kugira ngo ubwa mbere ndabashikiriza iyo komine, twongere tuje inama n'ingene tugiye gukora muri iyo komine nyene kugira ngo tuyikure ahiri tuyiduze ku yindi ngazi itera imbere. Nico ituma mfise akanyamuneza kuri uyu munsi ndabaravye mwese mu maso. Ntidusa nuko twahora dusa kera, nsanze mwese muyagayaga muri abasirimu. Nivyo ntiturashika aho twipfuza, mugabe barabara twaramaze kurica giyo tuja, kandi ivyiza turamaze kubona ko bishoboka, turamaze kubibona twese. Bivyerekana yuko ubu dufise neza icizere yuko bishoboka ko dutera imbere. Sanze ngaha mufise n'iciyumviro, icivugo ciza cane gifatiye ku mbona kazoza, kuko mumaze vuga muti inguvu turazifise, mukavuga ko mugiye ku kivi ibikorwa, mugaca mubona iyo muja ko ari kwiterambere rirama. Iterambere rirama sirimwe rizoca risambuka ejo. Aho nariko ndaza ndaba iyi komine yanyu, nasanze ari komine ifise kazoza. Mbere novuga yuko iyi komine muwe muritegura neza, ntimukore mu kajagari, mugende mubitondesheje neza, kuko ni komine ifise kazoza gakomeye. Igihe narindi hariya Imishiha niho nababwiye nti je ndabona yuko iyi ntara yanyu ya Buhumuza ishobora kuba ariyo ntara izoba iya mbere mu myaka itarenga 5 ikurikira, kuko murafise iyo muja. Iyi ntara ya Buhumuza ifise yinjiriro y'ubutunzi bw'igihugu, aho dushorera ku irembo ryo gushora no ku irembo ryo kuzana ibidandazwa. Kubona mufise rero aha mwavuze hagufi, amayinjiririro mufise ni menshi. Kuva hariya mu Gisuru, camuraba kuva mu Gisuru ukinjira Gasenyi Gahumo ukagenda Ikobero, hose ni amayinjiriro gusa, ku buryo abarundi bose muzosanga bose amaso yajezeye ngahi wanyu. Rero uno munsi tuvuga tuti twari tumaze igihe mu mwimenyerezo, umwimenyerezo wo gutera imbere, kuko kare ntivyakunda. Maze iminsi ndiko nzunguruka mu makomine y'igihugu cose, nta ntara ntaragendera. Hari haho nagiye bariko bararaba intambwe bagezeko, bacabaza bati ndababaza none hari habuze iki kugira ngo Burundi bube nk'uko buri uno munsi? Ababona kure bose acavuga ati hari habuze ababikora. Nico gituma saba mwese abarundi kubu tumeze nk'abiyubuye, turi bashasha. Abarundi turaba iyo tuja.
hariho abavuga bati uburundi ntibuteye imbere. Mbega bwarigeze butera imbere? Twahombeye hehe? Kubera iki dufise ibikwiye byose byoshobora gutuma aha turi dusanga ari amagorofa gusa tutakiba mu myonga. Ngaha rero muri ikomine dushaka yuko ikomine itekanye, ikomine irimo urutonde, ikomine mufise ishaka yuko tuzoyibona yateye imbere. Ivyo mudashoboye navyo ni bimwe nababwira abarundi twese duhundarako, nayo mabarabara, navyo bitaro binini binini, nayo mashure, mugabo umenye tudakoze ntituzobironka. Vyanyu vyose bihure, habe urutonde mwikomine, hanyuma akore neza. Nico gituma iyi komine twayigize nini kugira umurima munini urimo abakozi benshi kugira ngo icitera imbere. Musitanteri rero n'inama ya komine n'abahanuzi biwe bazokwama bari kumwe bacuritse umutwe hamwe kugira mutera imbere. Turashaka yuko ubu mudasubira kuzembagira abenegihugu. Dushaka ko muca ku kivi. Nico twagize amazone matoyi kugira ngo bimwe mwahora muja kurondera ku ikomine uvuga uti bayi kuko byangombwa mwahora murondera ku ikomine ni kwizone. Abahora bandikisha abana bavutse bakaja ku ikomine bazembagira kwizone. Amasezerano yo bakara ni kwizone. Mufutisha bitavye Imana kwizone kugira ngo habe hagufi muronye umwanya wo gukora ibikorwa, hanyuma izindongozi nazo zironye umwanya wo gutunganya neza iterambere mwikomine, baronye umwanya wo gutunganya iterambere mu ntara uko nyene. Uno munsi twapanze yuko amahera yahora akora mu mwaka hajya mwahora mwumva ngo batoye amahera, ubushikiranganje bwose butegereza kuzokwerekana ico buzokorera mu ntara n'amahera yavyo kugira ngo intara zose zigabure zase hasi mu mutahe w'iterambere. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Ubu rero ubushikiranganje bwose buzoba bufise igisata cabwo mu ntara. Ico gisata kizoca gishira mu ngiro uwo mugambi amahera duye. Nitutatera imbere duciye muri uwo mugambi, tuzoca tuvuga tuti byarananiranye. Nico tuba tubasaba mwese ahantu hose ukwinjirira amahera, haba mu butare, haba mu burimyi, haba hehe, mwese muyegeranye ikomine turabe ingene zigiye guhiganwa zibizambere. Abahora bagira fraude mumenye yuko muri ko muvuga muti ntituzotera imbere. Fraude ziveho, amahera yinjire mu gihugu, tubaka igihugu gitera imbere.